nagira ndababwire ngo ibyo twokora byose n'ibindi ko ndakora nkakwa gusarara, ibi byose satani nibimukanga igihe bitari connected n'Imana kiravugana n'ishengero, igihe najewe ntari connected n'Imana kiravuga nkakorera muri experience, nzoba nka Tono, nzoba nka Sembare yose ziko ziravuga ziravuze ugwamo, ariko kandi nta langage, nta communion, nta communication. Ariko kandi iyo tuza ngaha tuzi ikintu mu kantu kose Imana irashobora gukora, mu kintu cyose Imana irashobora guhura n'abantu bayo, turi mu kibanza aho Imana ikora vrema. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Imana si religion, Imana ntibayiga, inzira z'Imana ntizigwa. Ego kwiga birafasha kumenya imikorere y'Imana, kumenya amayira y'Imana, kumenya ingene Imana ikora, ego iratwigisha. Ariko ivy'Imana ni relation personnelle kandi ya misi yose yamizako ituma ico ukora cose ugikora uri muri force cyangwa ugikora uri faible. Haleluya! No muri faiblesse yawe Imana izokwimanifesta.